uyu wa mbere impunzi z'abarundi zaho mu ikambi ya Nduta zari ziramutse zipokera ibifungurwa mu gihe abatari bake bari batonze imirongo ngo babonye abapolisi b'Abatanzania baje bihuta babarasamwo ivyuka vyokera. Izo mpunzi mu nyuma ngo zabwiwe ko udafise icerekana ko agiye guhunguka adahabwa imfungurwa nk'uko bivugwa n'iri soko ryacu. Ego je abantu nahashitse ku bizanye n'ingena nigiye kuraje gutora inja ariko dushitseho baratubwira ngo dutonde imirongo baradutondesha muga hashize umwanya batubwiye ati nta muntu apokera adafise agatuma twatonze aciye akanya gatoyi tubonye polisi ziriruka igomba kugonga n'abantu babiruka kuri gari haciye umwanya gato atangwa kupiga amakirimojene tubavuga ati nta muntu apokera adafise agatiro ko kwibasi atangwa kupiga amakirimojene ciye tuvaho polisi baratwiruka ko cane turiruka abantu baracana bakagenda baragwa turiruka baradukwirikira twase bagenda biruka barasa hama abantu rero baca babona ati ntanja turonka bose baca bavaho biruka twese tuciye dutaha tugotwe no barose inja bonyene mu gihe ayo mabi yose bayakorerwa kugira bikunde bataye ku nguvu mu Burundi. Iyo kambi nayo ikaba igiye kugarwa. Izo mpunzi z'abarundi zimenyesha ko zitakigira ayo zicira nayo zimira. Twebwe ko tubona bigiye kumera ngiye bakavuga ko ikambi bagiye kuyugara tufise n'amakenga menshi nitumenya ngo bazoyugara mu buryo ki nitumenya ngo bazodupakira dute ku mupaka nitumenya ko hari vyose nta makuru dufise tubona buca gusa tukabona bwira ari iciza ari kibi dukorerwa turamaze kukibona ku mugaragaro kuko musanzwe mubizi ko uno munsi dutunye mu mashamba ahahora amazu nta nzu zikiriho ubu naho bw'imvura iratunyagira. Abategetsi b'Abatanzania bamesheje ko iyo kambi ya Nduta izokugarwa kuwa 30 muri kuno kwezi kwa Ndamukiza. Kuri wa Mungu naho hari imiryango itari mike y'impunzi z'abarundi yakuwe muri iyo kambi ijanwa mu kambi ya Nyarugusu iri mu ico gihugu nyene.